abanyarwanda baraje bavuye hariya baje kwandukiza abarundi rusa turandukirwa n'ikibazo c'abahutu n'abatutsi kare twari umwe. Murumva mu Burundi twakwegewe mu 59 bivuye ku vyabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda. None u Rwanda rabaye mabi yose ibihugu vyacu biraronka mabi avuye mu Rwanda. Nabo nibavyera ibibazo vyabo batwebareke kwinjira mu vy'iwacu. Iyi ntambara ya Kongo abantu bagiye bakagira iyo Rwanda, ntabwo iyi ntambara ari iyo Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye, ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo, ni ukuba twarakoronejwe n'agahugu gato nk'u Rwanda. Mwaramutse canke mwiriwe neza mwese aho muri hose, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Uyu munsi turaja kurabira hamwe ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuw'Imana uheze itarike 16 z'ukwa gatatu mu 2025 aho yari gusengera mu ishengero ryitwa Vision de Jésus Christ rirongowe na Apotre Isidore Mbayahaga. Iryo jambo ryiwe ryatangaje benshi kuko ryavuzwe ku bijanye n'abatutsi hamwe n'abanyamurenge bo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Yongera aranavuga ko u Rwanda ari go rwazanye indyane z'amoko mu Burundi. Ivyo yashikirije vyakiriwe gutandukanye na bamwe n'abandi. Bamwe bati ivyo yavuze bifise ishingiro, abandi bati yarabeshe nkana. Imbere ya vyose nabamenyesha ko ntari umuhinga mu vya politike canke kahise, gusa nifuza kubereka ko hari abahinga abakoze ubushakashatsi bwimbitse badashigikira ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze. Ivyo biraza kudufasha no gutahura neza iyo nkuru itoroshe no kugira ishingiro ry'ukuri. Nahisemo rero gucamwo mu bice bibiri iryo jambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira turitahure vyoroshe. Igice ca mbere turaza kurabira hamwe aho avuga ko abarundi bamanye ubumwe ariko ubwicanyi bushingiye ku moko bwakomotse mu Rwanda inyuma y'ubwicanyi bwakozwe mu 59 nkaho womenga n'abanyarwanda babuzanye mu Burundi. Igice ca kabiri turihweza ico avuga ku kibazo ca Kongo na cane cane iby'abatutsi n'abanyamurenge, aho yemeza ko ikibazo cabo catanguye mu 1996 kivuye mu Rwanda. Avuga kandi ko muri Kongo atabatutsi bahaba, ko abari muri Kongo ari abanyamahanga atari abakongomani, ngo ni abarundi canke abanyarwanda. Imbere yo gutangura reka twumvirize umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu Burundi imbere ya 59 ntangurane twari dufise abazungu bari baragerageje kuducamwe imice gushikaho bagira n'itegeko mu 1925 rikumira abahutu, barariciraho biranka kubera hari hakiriho umwami w'abarundi yarakiriho, niwe yihungiye ubumwe abo barundi. N'abazungu bagira iki ntivyakunda, haraza Rwagasore atubumwe butegeza kugumaho. Mugabo inyuma ya 59 niho barajyaguye. Ryaguye gute? Aho hakurya mu Rwanda baradukanya abahutu n'abatutsi baricana mu 59 abatutsi bahungira i Burundi. Ubwo nyene ikibazo c'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cacu. Abanyarwanda baraje bavuye hariya baje kwandukiza abarundi rusa turandukirwa n'ikibazo c'abahutu n'abatutsi kare twari umwe. Amacakubiri yagiye kuja mu ngiro ivyo vy'abahutu n'abatutsi inyuma ya 59. Mugabo abazungu bari baragerageje biranka ngaha mu Burundi, mugabo mu Rwanda ho vyarakunze. Kubera iki sinzi ibijanye n'akarangamutima k'intwaro z'u Rwanda n'akarangamutima k'intwaro z'u Burundi. Ico nzi nuko umwami kuva kera narindi mu Burundi yari se barundi, yari se bahutu, yari se batutsi. Murumvise namwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aravuze ko amacakubiri n'ubwicanyi bishingiye ku moko vyazanye mu Burundi n'u Rwanda inyuma ya 59. Ivyo si bwa mbere bivuzwe, ariko bivuzwe n'umukuru w'igihugu adasiguye neza bituma abantu babifata mu buryo butandukanye.
ariko hari igihe asa n'uwivuguruza abandanije avuga akongera ko abakoroni b'ababirigi bagerageje kuducamwo imigwi baduteranya kuva mu 2025 igihe bashiraho itegeko ry'intwaro ishingiye ku moko. Ibyo bisobanura ko amacakubiri mu Burundi atazanywe n'u Rwanda mu 1959 ahubwo umugambi w'abakoroni b'ababirigi batanguye kwinjiza mu Burundi no mu Rwanda mu kuva mu 1925. Abakoroni baragize uruhara runini cyane mu gukwiragiza ayo macakubiri haba mu Rwanda canke mu Burundi, bakoresha abarundi n'abanyarwanda bahemukiye ubumwe bwaturanga twese. Anotanga akarorero nk'umukoroni Albert Mosi ahejeje gushinga umugambwe Parmehutu wa Kayibanda mu Rwanda ashingiye ku bwoko bw'abahutu, yaciye abizana mu Burundi abicishije mu mugambwe PP Parti du Peuple yashinze mu mpera za 1959. Nobibutsa kandi ko umuganwa Rudoviko Rwagasore yagwanije bimwe bikomeye uwo mukoroni Albert Mosi n'inyigisho ziwe zishingiye ku macakubiri y'ubwoko. Iprona itsinze amatora, Mosi yaciye ahura muri chateau yiwe iri mu Rumonge aho bita Sagaresha Chateau Mosi. Umuhinga mu vy'imibano na politique, psychosociologue et politologue Augustin Mariro mu gitabo ciwe yise Burundi 1965, la première crise ethnique, genèse et contexte géopolitique, yasohoye muri Armata mu 2005 ku rupapuro rwa 64 arabivuga neza ati nduguruye twamugina. Inyuma yo gushiraho revolution Hutu mu Rwanda, Albert Mosi yahisemo kuyizana mu Burundi mu mpera z'igihumbi 1959 maze atangura gukangurira abahutu bo mu Burundi ndugaye twamugina. Umushikiranganje w'ubumwe w'u Rwanda Dr Jean Damascene Bizimana yarabisiguye neza nawe nyene mu kiganiro yagiranye n'ugwaruka itarike 1/3/2025 mu karere ka Gisagara gahana urubibe n'u Burundi. Nkuko Dr Bizimana abivuga, ivyo vya revolution Hutu mu Rwanda vyari umugambi w'abakoroni bagize kuva mu 1959 kandi iyo politike y'ivangura yarabandanije no mu Burundi. Ku rupapuro rw'amajana 207 muri ca gitabo nyene mejeje kubabwira ca Augustin Mariro agira ati nduguruye twamugina. Mu kwica no konona itunga rikomeye y'ubumwe bw'abarundi muri politike n'umuco vyabaranze kuva kera na rindi, abanyepolitike bo mu 1965 n'ababakwirikiye bafise uruhara rukomeye imbere y'amateka y'igihugu c'u Burundi gushika uyu munsi. Mu guhindukiza indyane za politike zo 1965 bakazigira izishingiye ku moko, baruguruye inzira y'akajagari ku gihugu. 1965 abategetsi b'abahutu barashize cane imbere ubwoko muri politike yabo. Ivyo navyo vyatumye haduka urukurikirane rw'ubugizi bwa nabi hamwe no gutinyana hagati y'abatutsi n'abahutu, ivyatumye haba ubwicanyi bukomeye mu 1972 no mu 1993 ndugaye twamugina. Uyo muhinga rero muri ico gitabo ciwe arerekana ko ubumwe bw'abarundi bwatanguye kumera nabi cane bifatiye ku moko guhera ico gihe c'1965 igihe habaye kudeta ya mbere ikozwe n'abahutu bipfuza guhirika umwami, kandi ari nabo bari benshi mu nzego z'igihugu haba mu nama nshingamateka, igisirikare, guverinema, gendarmerie eka n'ahandi. Ababikoze batashoboye gufatwa bahungiye mu Rwanda. Nyuma hakurikiye ubwicanyi bwo mu 1972 bikaba vyanatumye abandi bahutu benshi bahungira mu Rwanda. Kayibanda yatwara ico gihugu c'u Rwanda acayica nawe abatutsi b'abanyarwanda mu 1973. Abahinga mu vyakahise n'abanditsi Jean-Pierre Chrétien na Jean-François Dupaquier mu gitabo cabo bise Burundi 1972 au bord de génocide casohowe na Cartara mu 2007 banditse bati nduguruye twamugina. Intwaro ya Kayibanda mu Rwanda yaritwaje ubwicanyi bwakozwe mu Burundi ku bahutu kugira itsimbataze iyo ntwaro yabo yongere ihohotere abatutsi. Ndugaye twamugina.
Ivyo nivyo na Minisitiri w'Ubumwe w'u Rwanda Dr Bizimana avuga. Ibi bintu by'ibihugu by'abaturanyi nabyo mu bifate kuko iteka ibibazo byagiye biva mu bihugu by'abaturanyi byagiye bitugiraho ingaruka nkuko nuba ariko bimeze. Muri 72 i Burundi habaye ikibazo cyuko abahutu b'i Burundi bashatse gukora kudeta ngo bavaneho perezida w'umututsi wari uhari witwaga Michel Micombero. Noneho ako gatsiko k'abahutu b'i Burundi kashatse gukorera perezida w'umututsi kudeta karafatwa, umugambi wako uramenyekana. Hanyuma ubutegetsi bukora ikosa kuko bwahise bufata abahutu bari mu nzego za leta cyane cyane n'abanyeshuri bari mu mashuri yisumbuye na kaminuza barabica. Muri 72 abahutu b'i Burundi barishwe, abo mu nzego z'ubuyobozi n'abanyeshuri benshi cyane bahungira hano mu Rwanda. Hari bahungiye mwaka karere baragenda no kugeza za Cyanika, Kaduha, amaparuwasi menshi yagiye afatwa, Ikansi bagashyiramo impunzi z'abarundi. Ibyo rero bimaze kuba mu Rwanda kubera ko ubutegetsi bwari bufitwe nako gatsiko k'abahutu kayobowe na Parimehutu, Kayibanda na Habyarimana bashyiraho gahunda bati ubwo i Burundi hishwa abahutu, natwe abatutsi bari hano mu Rwanda tugomba kubihimuraho, tugomba guhorera bene wacu. Inyuma y'iyicwa ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi Melchior Ndadaye hagakurikira genocide yakorewe abatutsi uko raporo ya ONU nimero S/1996/680 yabivuze. Igisirikare ico gihe catwagwa ahanini n'abatutsi carishe abahutu benshi, abatari bake baca bahungira mu Rwanda. Inyuma y'amezi make hakurikiye genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Umuhinga mu vya kahise akaba n'umwanditsi w'umunyamerika Alison Deforge muri raporo yasohotse mu 1999 yishira hamwe Human Rights Watch yiswe Leave No One to Tell the Story yagize ati, nduguruye twamugina, abicanyi b'abahutu b'abanyarwanda barakoresheje cyane amasanamu y'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu Burundi kugira basigurire bongere banahimirize abahutu bo mu Rwanda ko abatutsi ari intambamyi ikomeye. Niko rero interahamwe zaca zirara mu batutsi zikora genocide. Murumva ko namwe ubwicanyi bwaba mu gihugu kimwe bwakurikirwa n'ubundi bwicanyi mu kindi gihugu hagati y'u Burundi n'u Rwanda. None twoca tuvuga ko ari ikihe gihugu catumye haba ubwicanyi mu gihugu canke ikindi? Byose turabonye inkomoko yavyo ko ari amacakubiri yigishijwe n'abakoroni hamwe n'abanyepolitike bacu muri ivyo bihugu baca babikoresha mu nyungu zabo gushika aho abanyagihugu bicana bapfa amoko. Icari gikwiye rero kuturaza ishinga muri kino gihe koba gushira imbere umubano mwiza w'ubumwe hagati yacu eka n'ababanyi bacu. Namenyesha ko ivyo umukuru w'igihugu c'u Burundi yabivuze mu gihe nyamusi nyene kwiw'Imana igenekerezo rya 16 z'ukwa gatatu 2025 umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame muri arena aho yariko aganira n'abanyagihugu biwe. Mu mvugo yiwe yarerekanye ko hoba hariho icizere ko imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri yoba iriko iragenda neza. Inyuma yaho nobamenyesha ko hari habaye n'imibonano hagati y'abategetsi b'ibihugu bibiri mu Kirundo. Twizere ko ivyo yashikirije Evariste Ndayishimiye bitazogira ico vyonona muri iyo ntumbero yo kusubiza hamwe kw'ivyo bihugu bibiri. Ubu naho turabire hamwe igice ca kabiri, ariko tubanze twumvirize Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ya kibazo cha Kongo je narabasiguriye gushika mbona baracumvise. Bacumvise murabona muri Sud Kivu vraiment hari haje umutekano neza, bose baremera barashirirwa risho hasi bati dushaka umutekano watu wese, umubemba agira umutekano n'umunyamurenga agira umutekano, umufura agira umutekano w'ingogwa nabande n'ingabo zikingira bose. Ico kibazo rero cagiye kuza 1996 kivuye he? Murumva mu Burundi twakwegewe mu 59 bivuye ku vyabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda. None u Rwanda rwabaye
mabi yose ibi bihugu byacu biraronka mabi avuye mu Rwanda nabo nibavyera ibibazo vyabo bantu twe bareke kwinjira mu vy'iwacu twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi twe turabarundi mugabe wacu nibareke kubizana nibareke kubijana ikongo abanyamurenge n'abakongomani nibareke kubesha byaje byose mu 1996 bivuye he kubibaye mu Rwanda natwe iwacu byaje mu 1959 bivuye he kubibaye mu Rwanda none baguma dukwegera iminsi yose. Muravyumvise rero ko yemeza ko atabatutse abakongomani babaho ariko akemera ko abanyamurenge ari abakongomani arongera kandi akavuga ko ikibazo c'abatutsi muri Kongo catanguye mu 1996 bitewe n'u Rwanda. Abanonosoye ivyakahise barerekana cyane ko kuva mu kinjana ca 13 abatutsi hamwe n'abandi bantu baturuka mu Rwanda n'u Burundi batanguye kuba muri ico gice ca Kivu muri Kongo. Mu mwaka w'1996 uwahoze arongoye igihugu ca Tanzania mwarimu Julius Kambarage Nyerere yarashikirije ijambo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yavuze ati nduguruye twamugina abanyamurenge kimwe n'abatutsi bo muri Kivu s'abanyamahanga bari muri Zaire ubu yitwa RDC ahubwo bari mu gihugu cabo ca Zaire ndugaye twamugina. And recently in Zaire, now I'm going to talk to Zaire about Zaire. Zaire, I'm told, passed some law which said the so-called Banyamulenge are not Zaire citizens anymore. This was a change. That first at independence they were regarded as, I think they were regarded as citizens. And then later, a new law was passed which denationalized them. The Banyamulenge are not immigrants to Zaire. They're not. The kingdom of Rwanda was partitioned between the Germans and the Belgians. And the Belgians took a part of the kingdom of Rwanda, the traditional kingdom of Rwanda, with the people. So when we say respect that border, which was agreed between the Germans and the Belgians, we must also be saying respect the people whom you received under that partition. You can't turn around and say, we no longer want you. You are no longer citizens of our country. What are you going to do? Are you going to return them alone, or you return them with the piece of land? You can't say go home. Home where? We couldn't in Tanzania get fed up with the Maasai and say the Maasai go home to Kenya. Kenya is not their home. These are Maasai of Tanzania. Kubwa Nyerere rero ngo abo bavuga ikinyarwanda bisanze bari muri Zaire kuva mu 1885 aho abakoroni bagabura Afrika. Ababigi rero bahawe igice cahoze ari c'u Rwanda cerekeye Kongo ico gihe itwagwa n'umwami w'ababirigi. No mu nyuma yaho ababirigi barazanye abanyarwanda batari bake baja gukora mu karere ka Kivu. Aratanga karoro ko muri Tanzania yiwe hari abamasayi bagera ku 60% bari muri Tanzania, abandi bagera ku 40% bari muri Kenya. Arongera kandi akavuga ko abakonde benshi bari muri Tanzania, abandi nabo bakaba muri Mozambique. Ibyo Julius Nyerere yavuze na Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarabivuze kuri uyo w'Imana itariki 16 z'ukwa gatatu 2025 igihe ariko aganira n'abanyagihugu. Yavuze ko abo bose bavuga ikinyarwanda bisanze bari muri Kongo ko atari abanyarwanda babatwayeyo. Ivyo vyabaye mu 1885. Ngo nimba bashaka kubirukana nibabirukane n'ubutaka bwabo bwegukira u Rwanda. Atari uko ntibashobora kuguma bemera ko bahohoterwa bakishwa, bategerezwa kugwanira agataka kabo n'ubuzima bwabo. Bitwa abanyarwanda
bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka. Tuzi ubu ngubu y'u Rwanda ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo, ntabwo ari abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu bitwa Gisoro hano. Ntabwo ari u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Masisi, muri za Rucuro na hehandi. Ndagirana nabibutse ko muri Kongo hari abanyekongo bavuga ikirundi bita Barundi bafise n'umwami wabo, ariko ntiturumva hagira ico bavugwa ko muri izo ndyane, umuntu akibaza icoba kibituma. Hanyuma murazi ko no muri Tanzania yatwaye igice kinini ca Bugufi na Buha vyari mu Burundi imbere yuko abakoroni bashika mu Burundi. Abo bose baba muri ubwo burere mvuze baba muri Tanzania bafise ubwenegihugu bwa Tanzania, bakaba muri Kongo bafise ubwenegihugu bwa Tanzania ata kibazo na kimwe bafise. Tubandanirije mu vyerekeye kahise k'ikibazo c'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Mu gihe c'intambara ya Roberiyo Mayimayi Simba canke Roberiyo Moreriste yabaye hagati y'igihumbi 1961 n'igihumbi 1964 yari iyobowe na Antoine Gizenga na Pierre Murere, abanyamurenge barafashije cane mu kugwanya abamoreriste. Ivyo vyatumye abamayimayi Murere n'ubu banka urunuka abanyamurenge, bakanabaterako ibitero bakongera bakabica kuva mu gihumbi 1964. Ico gihe abanyamurenge n'abandi bavuga ikinyarwanda barashizwe no mu nzego zikomeye za Kongo. Mu gihumbi 1972 abihanuwe na Barthélemy Bisengana, umuyobozi mukuru mu biro vyiwe, asanzwe kandi nawe ari umwe mu bakongomani bavuga ikinyarwanda, Mobutu yarashizeho itegeko nimero 72 agakwego ubusa ubusa kabiri ryahaye ubwene gihugu abakongomani bose bafise amamuko muri Uganda, Urundi bavuga ikirimi c'ikirundi n'ikinyarwanda, bakaba kandi bashitse muri Kongo bakanahaba gushika imbere y'igihumbi 1950. Ivyo tubisanga muri Journal officiel du 5 janvier 1972 article ya 15. Ariko mu gihumbi 1981 Mobutu yahavuye ashiraho irindi tegeko rishasha nimero 81 agakwego ubusa ubusa kabiri iryo mu gihumbi 1981 ryaje rihindura iryo mu 1972 rivuga ko abaronka ubwene gihugu ari abakongomani bafise basekuru babo baba muri Kongo imbere y'umwaka w'igihumbi 1885. Tubisanga muri Journal officiel du 29 janvier 1981. Inyuma yaho haraje itegeko shikiranganji ryo mu 1982 rishira mu ngiro iry'umukuru w'igihugu ryatangaje ko ivyangombwa by'ubwene gihugu byatanzwe hisunzwe itegeko ryo mu 1972 bitemewe n'amategeko ya Kongo. Tubisanga muri Journal officiel du 15 mai 82. Ariko mwomenya ko iryo tegeko ritigeze rishigwa mu ngiro, kuko kuva ico gihe abari bafise ivyo vyangombwa vy'ubwene gihugu bya Kongo babigumanye kandi bakabandanya bafatwa nk'abakongomani. Inyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, abarenga umuriyoni w'abanyarwanda harimwo abakoze iyo genocide bahungiye muri Kongo. Ivyo bica bituma abatutsi b'abakongomani baba muri ivyo micungararo baturatuzwa mbere bakanicwa. Mu gihumbi 1996 naho intambara ya mbere ya Kongo itanguye, vyatumye abatutsi n'abanyamurenge babandanya guturatuzwa baranicwa, bamwe baranahunga. Benshi muri abo bahungiye mu Burundi, abandi mu Rwanda, abandi muri Uganda. Mu ncamake murumvise ko izo mvururu zishingiye kuri abo batutsi bo muri Kongo zatanguye kuva kera. Umviriza n'uwahoze atwara Afrika y'Epfo Thabo Mbeki nawe uko abivuga, eka mbere n'umushingwamanza akomeye cyane muri Kenya, akaba asanzwe aharanira ubwiyunge bwa Afrika, un panafricaniste, Patrick Roch Etienne Lumumba batazira PLO Lumumba,
aba bose bakagira ico babivuga ko nabo nyene bakavuga ko ico kibazo catanguye kuva kera kandi ko ari abakongomani. The fundamental problem remains. The solution to that problem in the Eastern Congo is political. It's a political problem which really at the base of it is that the government in Kinshasa must recognize the fact that all the people of the Congo are all Congolese. And it's the responsibility of the government of the Congo to protect all of them. You see, you don't have this phenomenon like you have the M23. The reason the M23 emerges, whoever is behind it, but the reason, fundamental reason it emerges is because of a section of the population, Congolese population, in the Eastern Congo, doesn't feel protected. Because they have been since the days of Mobutu, saying the Banyamulenge are not Congolese, these are Rwandans and so on. Colonial boundaries were drawn up by the colonialists. And the boundaries of the DRC as they stand today were colonial boundaries. And the OAU agreed virtually from its foundation that let's recognize those borders, and therefore the people within those borders, within the Congo, are a responsibility of the government of the Congo. So this political intervention is very important. I see the military interventions that are being made, maybe they are necessary. But fundamentally what needs to happen is this political solution to this problem, which we try to address with the government of Congo, with the government of Rwanda, with the government of Uganda, to say let's all of us agree on a political solution to this problem. In 1980 had also established a presence in what is present-day Tanzania, but was then Tanganyika, and in what was then Rwanda-Urundi, which we now know separately as Rwanda and Burundi. When the Germans lost the war, what is normally described as the First World War, but I prefer to call the First European Tribal War, what then happened is that Rwanda and Burundi were made to be trust territories of Belgium. So the original sin in terms of the conflict that we see in DRC today was planted in those days, planted by King Leopold of the Belgians, reinforced in Berlin in 1884 and 1885. Je veux dire, quand on dit le Rwanda attaque le Congo, ça c'est de la communication congolaise. Point barre. Ça veut dire qu'on dénie au M23 le droit d'exister. Ça veut dire qu'on dénie aux Tutsis congolais le droit d'exister. Or, les Tutsis congolais, ça existe. Je veux dire, quand on a mis les barrières, les frontières en 1885 avec la Convention de Berlin, on n'a pas regardé où étaient les ethnies et ainsi de suite. Donc évidemment, s'il y a des Tutsis un petit peu à droite, il y en a forcément à gauche, ce qu'on a toujours refusé de reconnaître au Congo. Donc les Tutsis sont véritablement victimes de violences terribles. Il y en a à peu près 80 000 qui sont toujours dans des camps au Rwanda depuis plus de 30 ans aujourd'hui, et il y en a plus de 200 000 qui sont en Ouganda et au Kenya. Ça, c'est une réalité. Donc quand le M23 dit, enfin quand les Tutsis congolais disent « nous, on a des droits et on veut vivre chez nous », ça me paraît relativement légitime. Quand la Belgique sanctionne le M23 en disant « intégrité des frontières », mais intégrité des frontières, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes attaqué par des ennemis extérieurs. Mais ici, ce sont Or, le M23 reste congolais, même s'il est financé par le Rwanda. Le M23 est congolais. Et dire que le M23 n'est que un suppôt du Rwanda, ça c'est faux, c'est de la communication qui était très très bien menée par Kinshasa. Si on regarde au fil des ans, depuis l'installation de M. Tshisekedi au pouvoir, on a cette petite musique qui intervient tout le temps, c'est-à-dire M23 égale Tutsi, Tutsi égale Rwanda. C'est faux. Muri make murumvise ko ico kibazo kitoroshe, ariko naho ivyo bimeze uko ku neza y'ibihugu vyacu mu karere, ico kibazo nicari gikwiye no kubaho. Barakwiye kuronka amahoro bakemegwa no gufatwa nk'abandi bakongomani mu gihugu cabo. Nta gahombo na kamwe karimwo ku bihugu vyacu uko ari bitatu, kuko amahoro muri ako karere ka Kongo afise vyinshi yotuzanira.
Ndashaka gusozera kino kiganiro rero ndabibutsa nk'uko mwabibonye ko amacakubiri yo mu Burundi atazanywe n'u Rwanda, ahubwo wari umugambi w'abakoroni n'inyungu za bamwe mu banyepolitike bo mu Rwanda no mu Burundi. Abatutsi nabo muri Kongo bari muri Kongo kuva kera, mwavyumvise. Ni igihugu cabo kandi ingorane zabo ntizatangwe 1996 nk'uko umukuru w'igihugu Ndayishimiye abivuga. Amacakubiri ntiyubaka, arasambura, musanzwe mubizi. Turakwiye rero kuza turavuga ibintu vyubaka ubumwe hagati y'abarundi eka n'ababanyi bacu, tukareka guhindura kahise mu buryo bushobora gukongera kukwega intureka mu Burundi eka no mu karere. Sinorangiza kino kiganiro navuze ko umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo ryiwe ryo kuw'Imana uheze itariki 16 Ntwarante mu 2025 yerekanye ko hariho icizere ko imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi iriko iragenda neza. Twizere ko n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe nyene yo bariko arakora ibishoboka vyose kugira ngo iyo nzira y'amahoro nihungabane hagati y'ivyo bihugu bibiri. Namwe mwankurikiranye murahawe ikaze muri commentaire mugire ico mushikirije, nimba mwahigiye bishasha, nimba hari ivyo ntavuze canke ivyo ntavuze uko nategeza kubivuga, mushobora namwe kunyigisha, muraja muri commentaire mubimbwire atagutukana. Mwakoze rero kunkurikirana, mugire amahoro n'iterambere aho muherereye hose. Nawe utaha mu kindi kiganiro.